abanyagihugu batanze imbuto z'amavoka mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi haraheze imyaka itari mike baracariko bishyuza amafaranga yabo. Reka twumvirize bamwe baserukiye abandi muri ico gikorwa ingene bagiye barashikiriza amakenga bafise. Aho hari mu kiganiro umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yari yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 9/0 mwaka wa 2019. Reka tubumvirize. Nitwa Baranyikwa Yozefu aserukira intara ya Muramvya. Mu mezi aheze mu kwezi kwa 11 twari twaje ngaha tuza tubabwira ko ibintu byaturengeye kuko naho twabitanga dufise ababikoze abo twakoresheje abo twatse amafaranga turaheza turagira ingorane cyane turabura mbere niyo dukwigwa ko murabona ko imyaka ari myinshi kuva muri 2011 kugera ubu n'imyaka myinshi. Hanyuma rero ico gihe muratwizeza ko nko mu ndwi zibiri ngira ngo ikibazo cacu kizoronka inyishu. Duca dusubira inyuma tubwira abo duserukira ko ubuhoho bigiye kugira bigiye kuronka inyishu. Turababwira ko twibonaniye n'abakuru umuhuza w'abarundi n'abandi bari ngaha baserukira leta. Turabemeza neza ko ubu bigiye kuja mu ngiro ubuhatangorane. Muri izo ndwi zibiri twarasinziriye twararyamye turasinzira. Aho izo ndwi zibiri zihereye barasubira baraza ati none ubu naho musubira kuvuga ngo iki. Turagerageza kubasigurira ariko biranka ku buryo mbere urwango rwa mbere rwa nyuma rwaciye rusumba urwango rwa mbere kuko bavuze bati ubu noneho ko mwemeye ko bavuze indwi zibiri ubuho bigenze gute. Mbere n'ubu nibaza ko ari bake bakirara muhira ko ubu turafise ingorane nyinshi cyane. Hanyuma rero murahitije kudusigurira ko ngira ngo ubu ari nk'ubwa nyuma muri ko murasezera musozera iki gikorwa cacu kandi turanabibonye kumenga murabishikirije nyakubahwa serukira ikigega ca leta environnement murambabarira amaso yo ajasigaye ahwihwisha. Ibintu nabitanguyemo nkiri muto none murabona n'ubuhanza bwarakobotse ni ari kugendagenda no kutarara muhira kuko umuntu w'umugabo yatakirara mu nzu n'ibibazo byinshi bica bigorana. Twebwe n'ubu turacashima byimazeyo. Nitwa ancien combattant Maniragaba Tresfor abanserukira Bubanza Cibitoke. Byinshi byavuzwe mugabo nagira nsabe akakurikira nkuko mushikirije dossier nyakubahwa directeur general aserukiye uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije. Twagira dusabe uwaserukiye ikigega ca leta yego cyane uwaserukiye umushikiranganje w'ikigega ca leta nawe afadikanije n'uwaserukiye umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije ko nyakubahwa umuhuza w'abarundi we wavuze uradushikiriza aho bigeze. Twe na twavuze ibyo twifuza nabo ni gisabo no basaba bogenda badusezeraniye kuko ibi nibigiye gushikirizwa abarundi na babandi buranira barimwe ko nabo bogira ico bagenda basezeranye aha kugira ngo nabo irijwi ryabo rihikira abarundi. Mbega ko twe tubasaba ko byonyaruka kukwera imyaka kuva mu 2011 tugeze mu myaka 8. Mbega tukatwifuza ko nk'imiburi buri mu kwezi kwa gatatu bitorenga ahubwo bitorashikayo nimba bishoboka. Mbega birakunda ico n'ikibazo. Nitwa Niyongabo Alex. Rero ejo nagomba gushikiriza mu njamake twarahombye
nitwungutse nagomba gusaba nyakubahwa umuhuza w'abarundi leta isanzwe ibandanya umugambi w'ibikorwa by'iterambere n'ibidukikije birimo na cyane cyane ko iwacu mu ntara ya Kayanza icyo gikorwa twahize umwuga ko iyo dusabira igihe hoba hageze igihe cyo kuyoreza imivyaro y'ibiti n'ubundi bigakunda yuko tubandanya kugira bikunde ko tuzoza turariha amadeni azobasigaye buke buke ko ayo twobarishe twayasize muri leta. Ibyo byo dufasha rero mu kuzobandanya dukora imigambi yacu. Nitwa Sindaruka Martin, abaserukira ishyirahamwe ry'abadandaza mu Burundi, nkaba nakurikiraniye hafi iyi dosiye ijanye n'abatanze ivyamwa kuva mu mwaka wa 2011. Nyakubahwa muhuza w'abarundi twagira tugushimire uvuye ku mutima kukigoro mwakoze cyane ko kugira ngo mwitwararike abantu batanze ivyamwa by'amavoka mukaba mushoboye kubigeza ku ntambwe igezeho uno munsi. Ariko twagira tubasabe nubwo muvuga ko igikorwa musa n'abakirangije, jewe ku bwanjye novuga nti igikorwa musa n'abagiteje hagati ku ntambwe ishimishije, kuko twifuza ko mwoguma muherekeza aba bantu, kuko umuhuza ntahuza kugira kugo rugero gusa rujanye ni kuri urugero rw'umuhuza arabandanya, kuko nejo birashobora gushika mu bashikiranganje bigateba aba bantu b'amavoka bazosubira badateganya ko badufasha. Jewe nta byamwa by'amavoka natanze, mugabo mvuze nk'uwakurikiranye yose kandi yayishikirije abandi. Mu bisanzwe aba bantu batanze ibi imivyaro y'ivyamwa nukuri barakunda igihugu. Tumaze kubasigura tukababwira titi muri ko muraraba ibyabaye mukaraba iki baremeye guheba igice. Tumaze guharura ahubwo twasanze kirenga n'igice, kuko hariho bamwe bayatwariye rimwe kera, ugaca usanga ya nusu igice ca kabiri kubasigaye ntigikwira, kubera hariho abayatwariye rimwe kera bayatwara gikwiye, tugize igice dusanga n'ico gice ca kabiri ntigikwira. Ariko ko bavyemiye tukaba barabisezeranye, nico gituma basavye ko bashimitse ko leta yoraho ko kigoro bagize ntibasabe amakori. Nawe Edouard Nduwimana umuhuza w'abarundi yahavuye ababwira ko vuba amafaranga yabo bagiye kuyaronka, ariko ngo bazohabwa igice cyayo bari baheraniwe. Aroni aza ko mu kwizera umushangano w'iya ca leta nkumbure uno munsi bishobora kuba bitifashe neza, mugabejo niraza kwizoheza bikagenda neza. Mukomeze mwihangana cyane cyane mubikora mu mutekano, umwumvikano, ntihagire utera kaguma nkuko twarutona bigenda biragenda, mubikore byose umwumvikano n'umutekano. Hanyuma turi ngaha kuri ivyo, kandi leta ni iwanyu, harigize ikiboneka turazi bikatangorane kubizo bikagenda neza. Natwe nta kintu tujeho tarabanda yadukurikirana tubafasha kugira ngo tubone ko igikorwa twatanguye gisozerewe. Nkuko nabivuze ntiduhagaritse, ahubwo ni nkuko novuga nti ni indi ntambwe nziza, mugabo tuzohagarika ari uko amafaranga kujya twabahaye mu rutonde rw'amakonte, amazina byose tumenye yuko aya mafaranga yashyize ku makonte yanyu. Ico tuma hari gisata kijejwe kumvikanisha ubijejwe Madame Angel azobana yakurikirana hamwe n'abandi bajeje kugira ngo ibintu bigende neza. Uco twashatse kubabwira yuko igikorwa tugisozereye ku buryo novuga bw'ubuhinga, kuko nta kindi gisigaye ku bijanye no kumvikanisha mwebwe na leta, nta kindi gisigaye. Hasigaye yuko murihwa, ariko ejo nivyanka gose muzosura mugaruke ngaha canke muri mu butungane n'uburenganzira bwanyu nabwo. Murakoze.